Salut, nitwa Kenny, nkaba ndi umwe muri team yitwa NGGC. Uno munsi ndi kumwe namwe kuri platform ya Isana Media kugira ngo tubasangize ico twise architecture et fonctionnement des ordinateurs. Muri no minsi abantu benshi turafise ama ordinateur, turagendana ama ordinateur, turayatunze muhira, birashobora gushika ugasanga urafise umugenzi ayifise canke naho korera hari ordinateur. Urashobora kuba kandi uri umuntu usanzwe ukoresha mu bikorwa vya misi yose ordinateur, ariko ukaba utazi neza iyo ordinateur cazananye canke ordinateur nibiki mu majambo avunaguye. Rero uno munsi tugiye gusangira hamwe ivyerekeye, tugiye kurabira hamwe ukuntu ordinateur zikoreshwa, sinuko zikoreshwa gusa ariko tugiye kuraba cancane ico twita mu rurimi rw'igifaransa architecture et fonctionnement des ordinateurs. Rero gumana natwe kugira ngo ushishikare gutahura vyinshi cyane. Kazi. Rero architecture et fonctionnement des ordinateurs kugira ngo tubitahure neza cyane, kugira ngo tubandanye tubirabira hamwe, tubanze turabe ibigize ordinateur canke ordinateur niki. Premièrement, tumenye yuko ordinateur ari inyabwonko mu Kirundi. Cya kabiri, iyo nyabwonko ivyo ishoboye gukora harimo ndavyandike mu rurimi rw'igifaransa. Premièrement, hariyo créer, hakabaho stocker hamwe na gérer. Imashini nyabwonko ishobora gukora twisunze ibi bintu bitatu: créer, stocker, gérer, n'ibindi byinshi tarinze kuvugira hano. Turi kuri point ivuga ngo créer, ni mu mashini dushobora gukora ibintu bigiye bitandukanye. Turashobora gukora ama operation agiye atandukanye, turashobora gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku mashini. Nico gituma tuvuga ngo imashini ashobora kugira nte gucrea. Deuxièmement, imashini ashobora gustoka. Akarorero benshi turagendana indirimbo, turashobora kuba dufise nk'umuziki wa Satbi, umuziki wa Fizo, canke uwundi muntu dusanzwe tumenyereye umustar, urashobora kuba ufise indirimbo yiwe, umuziki wiwe ku mashini yawe. Si bibi, ariko kwari kugira ngo ndakwereke yuko imashini ishoboye gustoka, ni kuvuga amajambo make ishoboye kubika. Rero ukubika mu mashini bisigura ngo ushobora kubifuta umwanya wose ubishakiye. Niyo tuca tubona iyi point ya gatatu ivuga ngo gérer. Majambo make irafise ubushobozi bwo gufuta, irafise ubushobozi bwo kubika, irafise n'ubushobozi bwo gucrea. Iyo turacari kuri ordinateur. Umuntu rero arashobora kuyumvira ati none iyo nyabwonko ishoboye gufuta, igashobora kubika, igashobora no gucrea, ati ibyaho bimeze gute? Yoyo igizwe n'iki nyamukuru? Tugomba ubu naho turabe ibihimba nyamukuru bigize inyabwonko mu rurimi rw'ikirundi. Inyabwonko twabonye yuko ari ordinateur. Rero igihimba ca mbere kigize ordinateur ni igihimba citwa unité centrale. Voilà. Turafise unité centrale kuri ordinateur. Rero unité centrale ifashiki. Unité centrale niho hantu habera ibintu vyose, ni kuvuga ibikorwa vyose imashini ishoboye gukora. Ikintu cyose imashini ikora kibera muri unité centrale. Igihimba ca kabiri citwa écran. Ni kuvuga ivyo unité centrale ikoze ibihereza écran, ibiha écran. Kuri écran nayo niho wewe ukoresha imashini ushobora kuraba. Ni kuvuga ibintu wakoze ugashobora kubiraba. Nimba ari foto wari kuraraba uyirabira muri écran, ntituyirondera muri unité centrale. Oya, mu majambo make ngihageje gusigura écran tuyigereranye n'ahantu ushobora kurabira. Tuvuge yuko ari ikibanza canke ari nk'icirore urabiramo ivyo imashini iriko irakora. Mu majambo make ivyo unité centrale iriko irakora. Hanyuma igihimba ca gatatu ni clavier. Ni kuvuga partie ya gatatu ni clavier. Biciye kuri clavier umuntu arashobora kwandika ku mashini. Nababwiye yuko imashini ishoboye gucrea. Nk'akarorero ndashobora kwandika ikete ku mashini yanje. Rero imashini ku mashini kugira ngo nshobore kwandika iryo kete ryanje, ni kuvuga nifashisha igihimba ca gatatu citwa clavier. Ni kuvuga clavier iza kudufasha ni kuvuga kwandika, kuko kuri clavier tuhasanga ko indome nkuko tuzizi mu rurimi rw'igifaransa cyangwa mu rurimi rw'ikirundi dusanga ko indome. Rero izo ndome nizo dushobora kwandika ko, nizo twinjiza cyangwa nizo tuza turafyonda ko kugira ngo bikunde twandike mu mashini.
cyangwa twandike ku mashini dushobore no kubika ibintu ku mashini. Hanyuma igihimba ca kane cyangwa parti ya kane ni souris. Souris nayo idufasha iki? Souris idufasha kugendagendesha, ni kuvuga gushobora kunaviga. Bon, twigerageje kuvuga gato souris ni akantu bita agakioseur. Ku bantu bamaze gukoresha mashini canke gukora ku nyabwonko, hari akantu canke hariho akantu kitwa kioseur muri ekran kaguma kagendagenda. Rero ako kantu turakagendesha. Souris ikoreshwa n'ukuboko k'umuntu. Buri mwanya wose ushakiye urayikorako canke ukaza urayizungurusha kugira ngo ushobore gucagura, mu majambo make ushobore guselectiona. Tugerageje kubisigura mu rurimi rw'igifaransa, souris ifasha muri selection y'ivyo dushaka, ni kuvuga guselectiona ico twebwe twifuza gukora, guselectiona operation twifuza ko imashini yo dukorera. Rero tugeze ngaho urashobora kuyumvira ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ati nubwo biruko, nubwo wadusiguriye je sinatahuye, nubwo wavuze amajambo yose je sinumvise, ati nubwo ivyo byose wabidusiguriye n'ubu sindatahura ingene imashini ikora. Ntugire ikibazo, gumana natwe uraza gutahura byinshi cyane gusumvya. Tubandanije dusigura kucerekeye ikora ry'inyabwonko rya ordinateur, mbandanye mvuga yuko ordinateur ari icuma, ari igikoresho gihambaye cyane, gikomeye cyane mu buzima bw'umwana w'umuntu. Nashaka ndababwire yuko abantu muri no myaka tugezemwo ibikorwa dukora byose dushobora gukora, hariyo ibikorwa bimwe dushobora kwifashisha haba mu kazi kacu kamisi yose dukora twisunze canke dukora dushoboye no gukoresha ordinateur yonyene ubwayo. Rero turacari ku kintu cyitwa ngo ikora canke fonctionnement ya ordinateur. Rero tugeze cyane ku gusigura iyi parti yitwa unité centrale. Voilà, unité centrale. Urashobora kuyumvira ati none unité centrale ni iki? Yoyo igizwe n'iki? Nashaka mbandanye ndabamenyesha yuko kuri ordinateur buri gihimba cyose ukwaco, ni kuvuga ibi bihimba byose bine uko navuze birafise ibindi bihimba bibifasha gukora, birafise ukundi kuntu bigenda bikorakorana, kimwe kigakorana n'iki kigize kugira ngo byose hamwe bize gukorana, bikorane hanyuma biduhe ikintu kimwe, ari byo bya bintu bine: gucrea, gustoka no kugera. Rero tugeze kuri unité centrale. Rero ati unité centrale ni iki? Unité centrale niho dufate ko ariho hantu habera ibintu byose. Ibintu byose tubona kuri écran biva muri unité centrale. Ibintu byose clavier ikora bija muri unité centrale. Ibintu byose souris ikora ikomanda unité centrale. Mu majambo ya make unité centrale ni unité de commande. Nk'akarorero tugerageje kuraba gato nko mu ma entreprise akomakomeye, turasangaho umushefu niwe atanga ibikorwa ati koruku bigiruku bigenzuku hanyuma bikagenda uko nyene. Rero na unité centrale ikora muri ubwo buryo, ni kuvuga irakomanda, iravuga ati iki ni kibuku hanyuma bikabuko. Muga feza attention tumenye neza yuko ibintu byose unité centrale ikora ni by'abantu bayiha. Ati rero abantu duha igikorwa unité centrale gute? Nimba jewe ndiko ndandika ikete, unité centrale nije ndayibwira ati nyandikira A hanyuma ikanyandikira A. Niyo ndayibwira ati nyandikira B ikanyandikira B. Niyo nsuya nkabwira ati nyandikira A ikandika A. Nimba ngomba kwandika abana nkandika abana. Nimba ngomba kwandika buri kintu cyaco cyose ndashobora kucandika. Ni kuvuga unité centrale nije ndayibwira ati kora iki igakora. Nimba nkeneye gufuta imiziki cyangwa nkeneye gufuta indirimbo, nkeneye gufuta buri kintu cyacu cyose kiri mu mashini, nije ndayibwira ati mfutira iki kintu hanyuma ikagifuta. Rero twumve yuko unité centrale ari karahara mu ruganda ntibacura, kanatsinda imashini itagira unité centrale ntishobora gukora. Si unité centrale gusa, imashini itagira écran, itagira clavier, itagira souris, meme na unité centrale iyo mashini ntibikwiye. Mu majambo make twoyigereranya nk'igitungwa kimugaye, ni kuvuga tuyigereranye n'impene itagira ukuguru, tuyigereranye n'iki n'ikintu cyose twobona ko gikomeye mugabo kidashobora gukora neza. Rero unité ni kuvuga imashini ibuze ibi bihimba byose uko ari bine, iba ari imashini ishobora gukora mugabo ikora nabi, hari n'igihe mbere bishobora gushika ntikore. Kame imashini itagira unité centrale ntishobora gukora. Rero tubandanye dusigurirwa canke tubandanye dutahurira hamwe ibijanye na
unité centrale. Ati rero tugeze hano urashobora kwiyumvira ati mbega unité centrale yoyo igizwe niki? Ibihimba nyamukuru bigize unité centrale turashobora kuvuga nka carte mère. Voilà, kanandike hano carte mère, icya kabiri ni processeur. Voilà. Rero nkuko nanatangwe ndabibabwira ati ku mashini buri gihimba cyose kirafise ibindi bihimba bigifasha, hanyuma ivyo yandi mapati ayifasha byose bigakoraborana, bigakorera hamwe, bigakora igikorwa kimwe. Muri uko gukora igikorwa kimwe bigatanga inyishu imwe ku muntu. Ni kuvuga aha nanditse carte mère. Kuri carte mère niho dushobora guconnecta, niho dushobora guhuriza hamwe écran na unité centrale. Ni kuvuga biciye kuri carte mère, écran turashobora kuyicomeka kuri unité centrale, gutyo bigaza gutuma ibintu biriko birakoreka kuri unité centrale dushobora kubibona kuri écran. Hanyuma icya kabiri ni processeur. Processeur mu majambo make nibwo bwenge bwa unité centrale. Tugerageje kuvuga mu yandi majambo nibwo bwenge bw'imashini, kuko buri kintu cyose muri unité centrale kibera muri processeur. Processeur ni nkuko umuntu arafise amaguru, arafise umutwe, arafise ibintu byose. Tugerageje no kuvuga mu bihimba by'indani arafise les nerfs crâniens, ni kuvuga imitsi yo mu mutwe, akagira les nerfs optiques, imitsi yo mu maso, akagira n'indi mitsi igiye ifasha umuntu kugira ngo abone, akore, yumve, atambuke, akore igikorwa cyose abantu bakora. Rero ni machine nuko nyene. Imashini uko tuyibona nta kintu ishobora gukora idafise processeur. Mu majambo make processeur nibwo bwonko bw'imashini. Bon, tugereranye cerveau na processeur. Cerveau yoyo y'umuntu, bon, cerveau y'umuntu irakora, ikora uko ishatse, uko igomvye kandi mu mwanya ishakiye. Muga processeur ya ordinateur ntitwogeranya n'ubwenge bw'umuntu, kuko uko Imana yaburenye bwobwo buratandukanye n'ubwenge nkorano. Mu majambo make ni ubwenge bwakozwe bukorerwa gushigwa mu mashini kugira ngo igikorwa cyose tuzobiha canke tuzoyiha ikore nk'abantu izogikore. Rero dutahure mu majambo make kandi avunagwe yuko processeur aribwo bwenge bwa unité centrale, aribwo bwenge bw'imashini nyabwonko. Twatugeze rero kuri parti yitwa unité centrale, tuko turaraba ingene unité centrale ikora, tuko turaraba ibigize unité centrale, tuko turabona ingene unité centrale bigenda, ingene byose bimeze. Rero twavuze yuko unité centrale igizwe n'ibihimba bibiri nyamukuru. Icya mbere ari carte mère, icya kabiri ari processeur. Rero kuri carte mère kandi niho dushobora gusanga na alimentation, ni kuvuga pa bloc d'alimentation canke ahantu electricité canke umuyaga nkuba winjirana mu machine, kuko deja tuvyemere kandi tunabivuge nivyo imashini canke ordinateur irakoresha umuyaga nkuba uri electrique, ni kuvuga yakoresha electricité. Rero muri uko gukoresha electricité tuca twumva yuko ikenera ama composants électriques yakira uwo muyaga nkuba, hanyuma agashobora kuwuhingura ikawugira tension ntoya, kubera turabizi yuko muri prise turonka 220 volt. Hanyuma imashini nayo ikaba ishobora gukenera bivanye n'imashini umuriro uri hasi cyane, ni kuvuga tension iri hasi cyane kugira ngo ishobore gufunctiona. Rero tubandanye tubivuga yuko no mu bihimba bigize unité centrale harimo bloc d'alimentation, ni kuvuga aho umuyaga nkuba ushikira, uhingurirwa n'ibindi vyinshi. Eka sivyo gusa, unité centrale irafise ico twokwita disque dur, irafise amaram, irafise n'utundi nyene tugiye dutandukanye nk'ama slot, ni kuvuga ama slot ni ahantu dushobora kuza tugacomeka ko ayandi makarte mère canke tugacomeka ko ayandi makarte mère. Ayo makarte mère yandi ducomeka ko ku maslot niyo tuca twita amakarte d'extension. Rero twumve yuko ku mashini urashobora gushira ko ibintu byinshi bigiye bitandukanye.
nk'akarorero ukora muri domaine ya production arakenera gucomeka kwa microphone, arakenera gucomeka ko tuntu dutandukanye. Abakorera muri domaine ya videography barakenera gukora amasanamu n'ivyo bakoresheje ama ordinateur yabo. Rero twumve yuko carte d'extension zibafasha, ni kuvuga barazicomeka ku machine, hanyuma bamaze kuzicomeka kuri ordinateur, iyo ordinateur igashobora gukora ibindi vyose ibikorwa bigiye bitandukanye. Rero nubwo biruko turacari ku kintu kivuga ngo architecture et fonctionnement des ordinateurs. Rero urashobora kumbwira ngo twama tubona ama machine hariya ahanaha, ati none ama machine ari ubwoko bungahe? Nashaka ndabamenyeshe yuko ama machine ari ubwoko bubiri. Ni ubwoko bubiri bumaze kuba buhari, uno munsi burashobora kuba ari butatu, ariko ngomba mvuge bubiri. Ubwa mbere hariho ama ordinateur de bureau. Pardon. Turafise ordinateur de bureau. Arizo twita mu rurimi rw'icongereza desktop. Ubwa kabiri turafise ama ordinateur portable. Arivyo twita laptop. Hakaba hariho n'undi bwoko bw'ama ordinateur bushasha abantu batamenyereye, birashobora gushika ukaba nawe atabwura abona canke atabwura umva. Ni ordinateur bita mu congereza all in one. Rero ubu bwoko bw'ama ordinateur twako turavuga, iyi ordinateur twako turavuga ibihimba biyigize, twako tuvuga kuri desktop, ni kuvuga ordinateur de bureau. Ni ordinateur igizwe na unité centrale, ni ordinateur igizwe na écran, igizwe na clavier, ikagirwa na souris, buri gihimba cyose kiri ukwaco. Hanyuma kuri ordinateur portable nayo, ordinateur portable ni ordinateur vyose biba biriko, ni kuvuga ntoya, tugerageje kubivuga ni ibari imashini ntoya mu bunini, ibari ntoya muri épaisseur, muga kandi ni ngendanwa, urashobora kuyigendana. Muga ordinateur de bureau ni ordinateur nimba yitunze muhira, iguma honyene, murayironderera ikibanza, ikigumira ngaho, mukaza murayikoresha iri ngaho nyene. Hanyuma tugeze kuri ubwoko bwa gatatu, all in one. All in one ni ordinateur zitagira unité centrale, mugabo zifise clavier, ni kuvuga écran na unité centrale biba ari ikintu kimwe, biri kombine muri écran. Ni kuvuga uyibonye ntuzotangare, iba ari écran gusa muga ifatanye na unité centrale. Hanyuma ico tuca turondera ca pembe ni clavier na souris, ni kuvuga usanga ifise écran yonyene ihagaze biri kumwe ni kuvuga écran iri kombine na unité centrale, tukaca turonka na clavier na souris. Tandis que ordinateur de bureau nayo desktop igizwe na unité centrale, ikagirwa na écran na clavier na souris. Wow. Rero kuri uno munsi nari numva ari ibi nashaka ko dusangira. Rero comme conclusion tumenye yuko ordinateur canke inyabwonko muri no myaka turimwo canke muri bino bihe turimwo, sina bino bihe gusa ariko n'ibindi bihe biri imbere, ari kirumara, imashini ari kirumara. Rero muvyeyi nyumviriza, umusore mwigeme uri kuratwumviriza, menya neza utahure yuko imashini canke inyabwonko ishobora kugufasha mu kazi kawe ka misi yose, ishobora kugufasha mu buzima bwawe bwa misi yose. Mbere si nivyo gusa, inyabwonko irateramisha umuryango, irateramisha abagenzi, mu majambo make irateramisha. Rero guterama ku nyabwonko ivyo bishobora kuba mu buryo ubuhe? Bishobora kuba mu buryo soit bwa bice kuri internet, canke bigashobora guca mu buryo bwo kuraba, ni kuvuga gukoresha inyabwonko ico yagenewe. Ndavuga nko kuraba ibiri mu nyabwonko nk'ama video, ama filme, kuraba amafoto, ukabura teramye. Si nivyo gusa, urashobora no kuja kungurukana bumenyi biciye ku mashini. Rero misi iri imbere canke mu wundi musi nizere yuko nzobasangiza kubijanye n'ukuntu dushobora gukoresha inyabwonko tukayikoresha muri ibindi bikorwa. Uno musi dutahure yuko kwa rugusigurirwa, kwa kurabira hamwe ingene inyabwonko ikora. Rero ntutinye kubaza ikibazo mu commentaire, ntutinye kubaza ikintu canke kutwunganira. Rero dushimire Isanamu Media, dushimire kandi na New Generation Genius Creator. Murakoze.